Ategekanya ikirere yo kuri wa mbere igenekerezo rya 24 ntwarante ibihumbi 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose kiretse mu ntara za Bujumbura, Muramvya, Gitega na Kayanza. Mu ntara za Karusi, Ngozi na Muyinga iyo mvura hakazocanko ibihe vy'izuba. Ahazobakanye kurusha handi akazori mu ntara za Mwaro na Ngozi aho ipimo bizo kwidoga Celsius 12. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura naho nyene mu gihugu cose kiretse mu ntara za Rumonge, Mwaro, Ngozi na Muyinga. Mu ntara ya Bururi iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokwibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizo kwidoga Celsius 27. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba zoseruka isa 12 zirenga iminota 6 rirenge isa 12 zirenga iminota 12 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa mbere mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibireca Ijebu yari Fiona Tujinka ayo bashikirije na utaha.